tubasigurira ukuntu mushobora gukorana na Menyesha Group hama umufuko ukaronka amafaranga. Ni muri ako kanya rero ntiriwe ndarandira ndeme akanya wateguye seance y'uyu munsi asanzwe ajejwe ubudandaji ubuhinga no kumenyekanisha Menyesha Group. Il s'appelle Abbé Juvenal Habyarimana. Tuguhaye ikaze, karibu udushikirize ibyo waduteguri hamwe n'aba bajene bari hano avec Menyesha Group. Merci. Mwamaze gushika ngaha tubashimira ukuntu rero ariko ndavuga nti twifuje kubakira bwa mbere muri kino kibanza tubakira kandi no muri Menyesha Group. Menyesha Group rero ni agence de marketing et communication qui offre des services marketing pour les entreprises, donc qui aide les entreprises à bien augmenter leur chiffre d'affaires kugira ngo bashobore gushika ku objectif yabo. Jewe nkuko unyakiriye ahejeje kubivuga nitwa Albert, nkabanjejwe ivy'ubudandaji no kumenyekanisha ishirahamwe ryacu ariryo Menyesha Group. Hanyuma jewe novuga ni kubijanye na profile yanje n'ivyo bijanye no kudandaza nyene gestion des affaires, option de marketing et management. Hanyuma nkaba nkora rero muri agence de marketing et communication yitwa Menyesha Group. Twebwe rero nagomba ubwa mbere ndabamenyeshe uku turi ngaha turi abantu b'imigwi ibiri. Umuntu yitwa Odo ari ngaha cyangwa bakorana nawe? Arashika. Nashaka turi imigwi ibiri. Hanyuma nagomeza babwire ngaha anye turi ngaha tugizwe n'imigwi ibiri. Mwese mwaje kuri invitation imwe ariko tukaba tugize imigwi ibiri. Abari hariya kuzuba inyuma barashobora kuja hariya anye bategereza intebe hari. Abe ico dushaka kuvugana impact cogira cyangwa akamaro gifise kuri umwe wese. None ndakwaza ikindi kibazo. Ushoboye kwinjiza, ushoboye kuronka nk'ikintu kikwinjiriza ijana ku munsi udasiba, ayo mahera wo yakira canke ni wo yakira? Ayo mahera wo yakira canke ni wo yakira? Umuntu ato yakira duzu buto yakira, jesi no yakira sinduzi. Mwakoze rero bisigura yuko numvise ko noduga ku cigwa rero ari uko mbanje kuraba eske twabwiye kampanye tuvuyemo hariho abayikoze hariho n'abatayibandanije. Rero tukifuza yuko umwe wese imbere yuko tuza gufata ingingo umwe wese azoba yiyumviriye ku bintu bitandukanye. Vous donnez de l'information hanyuma et vous allez vous engager si vous voulez de nouer des partenariats avec Menyesha Group. Rero naho muri publicité digitale, publicité, est-ce que murashobora gutahura ico publicité? OK. Mvuga umwe publicité kuri we ni basi uvuge cyane. Ku ruhande rwanje bavuze publicité. Aba public. Bavuze publicité je numva ko nko kumenyesha ikintu kitari gisanzwe kimenyerewe. Ikimenyerewe niba kimenyekanisha cyane aba barakimenyekanisha. Aha, wewe nawe uwo kubaza publicité ifise akamaro kayo. Ruhande rwanje publicité no kumenyekanisha ibintu, kumenyekanisha ikintu igihe kigezemo n'akamaro kayo. Nawe wewe publicité basi ndakubaza hakazi. Mbega publicité uno munsi iri efficace ku maradiyo n'amateleviziyo ya kera canke iri efficace en ligne?
vuga cyane bwira bariya aya en ligne très bien ego murakoze kumbwira inyishu z'ibyo nza kuvuga hanyuma nico rero twabahamagariye uno munsi hari ama entreprise yose aragira publicité yose nta nimwe uzi itagira publicité acambwiye n'amayigiza aragira publicité narega n'amayigiza n'ama entreprise uvuga uno munsi n'ahantu hake usanga badafise les outils de visibilité ibi by'ama flyers ibi beni ibinye beni iby'ama depliant n'ibiki ni ahantu hake naho baba babuze uburyo cyangwa baba bariko baraburondera nico gituma twebwe tumaze kubiraba umva publicité mu majambo novuga ni arambuye nkuko mwagiye murabivuga ni kumenyekanisha ibidandazwa cyangwa ibintu bigashika ku rwego bitari bizwiko mvuga bikaduga urwego rwo kumenyekana niko no bivuga hanyuma twebwe nkuko rero turi agence de marketing et communication twifuza gufasha ama entreprise kumenyekanisha ibidandazwa byayo kandi n'ubu dusanzwe tubikora twifuje yuko uno munsi muri vision zacu harimo revolutiona le système marketing mushobora kwiyumvira muti mu buhe buryo mugabo avec le marketing digital twifuza yuko ngaho hantu twofasha ama entreprise kandi ntitubikore twenyene bigakogwa na twebwe n'abandi bantu benshi murabona uno munsi hari agashomeri cyane kugwaruka umuntu agura amamega make muri mwere agura amamega y'igihumbi kundwi ya Facebook na WhatsApp n'amajana 1000 nayo ukayigihumbi uwo niwe muntu agura amamega make sino abandi baaktiva amabuke ilimite yo ku kwezi canke ayo ku ndwi casinze rero nico gituma twebwe twifuza yuko ayo mahera mukoresha mu kugura ayo mamega abacoresha batosura gucoresha abasaba batosura gusaba nimba by'ukuri dushobora kugira determination. Donc rero marketing digital ni marketing iri numérisé ikozwe canke publicité digitale ikozwe biciye canke yifashishijwe uburyo bwa communication canke bw'ama réseaux sociaux canke bw'ama site web. Donc les amwe mu ma canal de communication canke de publicité ahari kwisi yose hariho Google, hariho YouTube, hariho Facebook, hariho Instagram, hariho ama réseaux sociaux yose akoreshwa. Turiko turaraba rero ngaha mu Burundi ni bangahe muri mwebwe boba bashiramo ama mega bashobora gukoresha Google na YouTube. Abakoresha ama mega illimité ni bande. Je vous félicite harimo 60%. Niza mashini ikomera amazi. Murakoze cyane. Nuvuga rero birangyoheye sinarinzi yuko omwe nza kuronka abantu nka 60% bashobora kuvuga ati jewe chaque mois je dois acheter des unités zimpemeta kuza gukoresha Google na YouTube. Naho rero dushaka yuko avec ama publicité nkuko uriya mingeme yacishuye yavuze ati uno munsi canke benshi twagihurije ko uno munsi ama publicité ari efficace. Shaka ko tuba hamwe mwese tube muri conférence imwe nyagiye abatera inkuru. Uno munsi publicité iri efficace ni publicité ikozwe en ligne. Sibyo ni bangahe uno munsi ndabigisha mu kubaza ibibazo ni bangahe uno munsi boba batashize ko statut kuri WhatsApp cyangwa Facebook umuntu atashize ko statut muvugisha ukuri abazishizeko nabo abazishizeko hariho abantu none ari bana mpagaze batashizeko kandi bashizeko
Okay, hanyuma karagaciyemo rero nashaka kubabwira rero abo bantu batagize ko uyu munsi mwaduhenze mwebwe tubakuramo mu kugiye muri ntuze twagize uno munsi kubera ni muri passionné n'amahezo sose kubera invitation yavuga abantu bari passionné rero uri passionné ubwirizwa kwa mufise ikintu a communiquer chaque fois uwo muntu uraka inspiration bari cyo wasomye nimba icyo kuri kuri statut y'uwundi le minimum ugasharinga kuko usanga hari akamozi jo kakumarse. Okay, ntacyo reka tubashiremo hari igihe muza kuba inspire sivyo none mugaca mushyirako iyi evenement y'uno munsi yamenyesha groupe. Sasa naho rero twebwe duvuga tuti muri iyo marketing digital twama turagira iminsi yose sivyo dukubitako ku ma statut akongereza kameze neza agafaransa kameze neza wasanga hageze ko tukavuga abantu b'Imana. Mvuze nti umuntu ari ngaha anye qui peut s'exprimer bien en anglais ari ngaha hari umuntu yoza agatraduza ibindi ko ndavuga akabitraduza mu congereza ari ngaha ndamurangira akazi frame ninde uwo muntu jenja yosha ashobora gutraduza aze ngaha adufashe kandi ndamurangira akazi uwo mu dispensaire ndafise ahantu barondera abantu babiri bagira traduction. Merci, karagaciye nuvuga yuko oya sagaciyemo kubera yuko mbona ndamuvuze nta kundi urumva duca twifata nk'inkuru zino akaba hari naze ngaha. Okay, merci nangorane tubandanye bisigura rero twama tukira marketing digital tukiga n'indimi tubivuga mu uwo munsi ziri intéressant ku buryo n'abantu batubona bavuga ati ujya muntu vraiment il ou elle a bossé sivyo rero naho duvuga tuti ivyo bintu reka kubera iki tutobibyaza umusaruro. Menyesha groupe rero yararavye urwego rw'amapublicité iragira ama-analyse yayo mu ma-analyse yagize ni ukuvuga ko kuva aho haziye amarezo sosio ni ukuvuga urwego rw'amapublicité ku mamedia traditionnel amaradiyo n'amateleviziyo ya kera ni ukuvuga yuko ruramaze kugabanuka ibice 49% kw'ijana. Ibice 40 ni ukuvuga urumva haramaze kugabanuka 49% ya taux de publicité ku ma publicité yose aba haba ku isi muri Afrika no mu Burundi turimo. Aho ni ku ma media traditionnel. None kubera iki hama bagaca batwereka yuko 250 milliards plus de 250 milliards ariyo ama entreprise ariha ku mwaka ku kintu cha publicité. Oba milliard apana mille canke milliard. Nuvuga aya ni $1 excuse USD. Nuvuga yuko kubera amahera yose ari ugasanga twebwe no bazagira publicité turimo muri abantu batunza aya mafaranga ya baza kuraba ibintu by'abantu babipartaja bagira iki. Facebook idanaza information kandi Facebook ni soko rinini gose. Rero nico gituma twebwe nkamenyesha group twaragerageje turagira ama recherche turashobora kuraba tuti mbega uno munsi publicité digital ikenewe mu Burundi no muri Afrika ni iyihe. D'abord mu Burundi no muri Afrika hariho ibintu byinshi by'ubu escroc. Hano ama escroquer
bituma hama entreprise ya facilita ama transaction nka za PayPal n'izindi zarugaye version yo canke option yo kugira ama retrait ngaha muri Afrika. Nta muntu kugira ngo bikunduce ama application menshi gose ugaconnecta na banki yawe. Bisigura yuko abantu kugura en ligne canke ku gushobora kwizera ibintu byo ku ma réseaux sociaux d'Abanyafrika cyane les moyens de paiement nizo zabaye ikibazo. Hanyuma ariko ama entreprise aguma rondera ni gute none yoshobora kugira publicité, ni gute yoshobora kugira distribution y'ibidarazo byabo bishikira bari abantu bishikira abantu bazi ko bamenye iyo information. Bataja gushira stock Gitega, bataja gushira stock nk'imakamba, bataja gushira stock nk'imuyinga, bataja gushira stock nk'icampuzo mucampuzo atabantu namwe bazi omo information kwico kintu. No munsi ku radio, no munsi abantu bumviriza amaradi bashake habe ruguru ni bake rero canke ugasanga abantu bumviriza nabo bayumviriza ni baba mama ba ruguru baba papa babandi nyene bo kuturigara twa ruguru, ugasanga abo bantu sibo ba clients directs de ces entreprises. Les clients directs de ces entreprises ugasanga ni twebwe, si twebwe none twisiga, si twebwe twambara, si twebwe tugira amasakoshi, si twebwe ibintu byose aba jeune n'abantu ba mbere bakonsoma. Rero nico gituma twebwe twiyumviye tuti ama entreprise tugerageje kuraba naho iyo to do publicité yagabanutse kwisi ngaha mu Burundi gacakenye amasanka ashobora kuduha ibiharuro bya secteur par secteur. Mugabo duca tugenda tukayiraba tukagira étude par publicité journalier ku ma media yose, naho nyene byaragabanutse ku rwego rutandukanye ku rwego, ariko ni byagabanutse cyane kubera baracabona niho honyene hari moyen yo kugira publicité. Abagenda ama media, abakunda iby'imiziki, abakunda iby'ibya sport, abakunda iby'iki bagaprofita bagira ama publicité. Nazo twarayigize dernièrement ni bande bumvise kwivugira publicité muri demi-finale ya Champions League ni bana abumvise menyesha gutiri kiravuga wabo nk'abantu ndabi nguriyum umwe wenyene niwe yashoboye kumviriza. Par contre nagenda babwiye ko twarayisha amahera menshi gusumba nayo ngira ngo kuba twadepanshije kugira ngo n'uyu mwanya n'umunsi ukundi twaratanze amahera menshi cyane. Tundara byumvise information umwe, ariko twese tuguma twirukayo na jewe narahavuye ndabibona mu nyuma nisha twagize esheke kweli. Ngabo muri esheke niho wigira, rero twariyumvira rero ni gute rero twofasha mu entreprise ariko aguma bandanya akora muri ubwo buryo kugira ngo agire publicité ziri efficace. Naho rero twiyumviriye tuti kubera ko no munsi nagenda abwire iyindi moyen ama organisation nk'ama ONG ama entreprise manini mu gutanga message ahantu bicisha basigaye bicisha ama entreprise de télécommunication za Econet za Limited. Mwara mwibona muraronka ama message muga upfa kubona ko ari cha Limited cha Limikari cha yeri utera wugara ntunasoma ni bande ahora basoma abantu bahora basoma nana gipfusa muri mwe umva upfa kubona gusa ni Econet ni Limited nta numwe asoma ariko uwo babaza ninde atarara statut même si atoba yayishize nta numwe atarara statut. Rero twe twariyumviriye comment pouvons-nous profiter ce moyen ou ce canal de diffusion pour que nous puissions aider les entreprises bashobora kugira ayo publicité novuga ashobora gutuma bashika ku ma resultat bifuza. Naho rero twiyumviriye tuti hari ama réseaux sociaux menshi akoreshwa. Hari rero ama réseaux sociaux menshi akoreshwa, ugiye kuraba ukagira ama étude ama réseaux sociaux akoreshwa ku rwego rwo hejuru muri Afrika na ama réseaux sociaux abiri.
ninde wibaza ko ari ni Facebook ku rwego rwo hejuru rwose hamwe na WhatsApp ku rwego rukurikira urwa mbere rwa Facebook. Instagram kizamu hacakurikira YouTube n'ibiharuro bikeyi cyane, ama Instagram gatoyi, hama TikTok, hama Twitter. Nizo zitwa ko ziri Snapchat n'abantu bake cyane barodukeye. Rero ahantu rero abantu benshi bananirirwa ni hehe? Bagenda gusunika ibihome. Abantu benshi baraja kuri za Instagram, kuri za YouTube, kuri za hariya ntare Twitter ziriyo. Nta bakiriya bariyo benshi kubera yuko benshi ntibafise access ntibaharaba. Abantu benshi bafise access kuri Facebook na WhatsApp. Kera ndibuka twebwe mu munani ga 2008 nari mu kamwe mu windi. Vous donnez de l'information, hanyuma, et vous allez vous engager, si vous voulez, de nouer des partenariats avec Menyesha Group. Rero naho kuri publicité digitale, publicité, est-ce que murashobora gutahura icyo publicité? Ok, mvuga umwe publicité kuri we ni basi uvuge cyane. Ku ruhande rwanje bavuze publicité. Aba public. Bavuze publicité je numva ko nko kumenyesha ikintu kitari gisanzwe kimenyerewe. Ikimenyerewe niba kimenyekanisha. Cyane abaya barakimenyekanisha. Aha, wewe nawe uwo baza publicité ifisa akamaro kayo. Ruhande rwanje publicité nukumenyekanisha ibintu, kumenyekanisha ikintu igihe kigezemo n'akamaro kacu. Nawe wewe publicité basi ndafata hakazi. Mbega publicité uno munsi iri efficace ku maradiyo n'amateleviziyo ya kera cyangwa iri efficace en ligne? Vuga cyane kugira bariya ayi. En ligne, très bien. Ego murakoze kumbwira inyishu z'ibyo nza kuvuga, hanyuma nicoro twabahamagariye. Uno munsi hari ama entreprise yose aragira publicité. Yose nta nimwe uzi itagira publicité cyambwiye. Nama igwiza aragira publicité. Narega nama ikuze n'ama entreprise. Ubu uno munsi n'ahantu hake usanga badafise les outils de visibilité. Ibi by'ama flyers, ibi beni by'ama depliant n'ibiki. Ni ahantu hake. Naho baba babuze uburyo cyangwa baba ariko baraburondera. Nico gituma twebwe tumaze kubiraba umva publicité mu majambo novuga nti arambuye nkuko mwagiye murabivuga ni kumenyekanisha ibidandazwa canke ibintu bigashika ku rwego bitari bizwiko, mvuga bikaduga urwego rwo kumenyekana, niko no bivuga. Hanyuma twebwe nkuko rero turi agence de marketing et communication twifuza gufasha ama entreprise kumenyekanisha ibidandazwa byayo, kandi n'ubu dusanzwe tubikora. Twifuje yuko uno munsi muri vision zacu harimo kurevolutiona le système marketing. Mushobora kwiyumvira muti mu buhe buryo mugabo avec le marketing digital twifuza yuko ngaho hantu twofasha ama entreprise kandi ntitubikore twenyene, bigakogwa na twebwe n'abandi bantu benshi. Murabona uno munsi hari agashomeri cyane kugwaruka. Umuntu agura amamega make muri mwere agura amamega y'igihumbi ku ndwi ya Facebook na WhatsApp. Namajana miltras nayo ukari igihumbi waniwe umuntu agura amamega make, sino abandi baaktiva amabuke ilimite yo ku kwezi canke ayo ku ndwi casinze. Rero nico gituma twebwe twifuza yuko ayo mahera mukoresha mu kugura ayo mamega
abacoresha batosura gucoresha, abasaba batosura gusaba, nimba by'ukuri dushobora kugira determination. Donc rero marketing digital ni marketing iri numérisée, ikozwe canke publicité digitale ikozwe biciye canke yifashishijwe uburyo bwa communication canke bw'ama réseaux sociaux canke bw'ama site web. Donc amwe mu ma canal de communication canke de publicité ahari ku isi yose, hariho Google, hariho YouTube, hariho Facebook, hariho Instagram, hariho ama réseaux sociaux yose akoreshwa. Turiko turaraba rero ngaha mu Burundi ni bangahe muri mwebwe boba bashiramo ama mega bashobora gukoresha Google na YouTube? Abakoresha ama mega illimité ni bande? Je vous félicite, harimo 60%. Niza amashini ikomera amazi. Murakoze cyane. Nuvuga rero birangyoheye, sinarinzi yuko omwe nza kuronka abantu nka 60% bashobora kuvuga ati jewe chaque mois je dois acheter des unités zimpemeta kuza gukoresha Google na YouTube. Naho rero dushaka yuko avec ama publicité nkuko uriya migeme yacishuye yavuze ati uno munsi cyangwa benshi twagihurije ko uno munsi ama publicité ari efficace. Shaka ko tuba hamwe mwese tube muri conference imwe nyagiye abatera inkuru. Uno munsi publicité iri efficace ni publicité ikozwe en ligne. Sibyo? Ni bangahe uno munsi ndabigisha mu kubaza ibibazo. Ni bangahe uno munsi boba batashize ko statut kuri WhatsApp cyangwa Facebook? Umuntu atashize ko statut. Muvugisha ukuri. Abazishizeko nabo, abazishizeko. Hariho abantu none ari bana mpagaze. Batashizeko kandi bashizeko. Okay, hanyuma karagaciyemo rero nashaka kubabwira rero abo bantu batashizeko uyu munsi mwaduhenze mwebwe tubakuramo mu kugiye muri nuze twagize uno munsi. Kubera ni muri passionné n'ama réseaux sociaux. Kubera invitation yavuga abantu bari passionné. Rero une passion ubwirizwa kwa mufisi ikintu à communiquer chaque fois au muntu uraka inspiration bari cyo asomye nimba cyo kuri kuri statut wundi le minimum ugasharinga kuko usanga hari akamozi jo kakumarse. Okay, ntacu reka tubashiremo hari giye muza kuba inspire. Sivyo none mugaca mushira ko iyi evenement y'uno munsi yamenyesha groupe. Sasa naho rero twebwe duvuga tuti muri iyo marketing digital twama turagira iminsi yose. Sivyo? Dukubitamo ku ma statut akongereza kameze neza, agafaransa kameze neza, wasanga hageze ko tukavuga abantu b'Imana. Mvuze nti umuntu ari ngaha anye qui peut s'exprimer bien en anglais ari ngaha. Hari umuntu yoza agatraduza ibindi ko ndavuga akabitraduza mu cyongereza ari ngaha. Ndamurangira akazi frame. Ninde umuntu jenja yosha ashobora gutraduza aze ngaha adufashe kandi ndamurangira akazi. Uwo aho dispensaire ndafise ahantu barondera abantu babiri bagira traduction. Merci. Karagaciye. Nuvuga yuko oya sagaciyemo kubera yuko mbona ndamuvuze nta kundi urumva duja twifata nk'inkuru. Sino akaba hari naze ngaha. Okay, merci nangorane tubandanye. Bisigura rero twama tukira marketing digital tukiga n'indimi tubivuga mu munsi ziri intéressant ku buryo n'abantu batubona bavuga ati ujya muntu vraiment il ou elle a bossé. Sivyo? Rero naho duvuga tuti ivyo bintu reka kubera iki tutobibyaza umusaruro. Menyesha groupe rero yararavye urwego rw'ama publicité iragira ama analyse yayo. Mu analyse yagize nukuvuga ko kuva aho haziye ama réseaux sociaux
nukuvuga urwego rw'ama publicité ku ma media traditionnel amaradio n'amateleviziyo ya kera nukuvuga yuko ruramaze kugabanuka ibice 49% kwijana. Ibice 40 nukuvuga urumva haramaze kugabanuka 49% ya taux de publicité kuri kuma publicité yose aba haba ku isi muri Afrika no mu Burundi turimo. Aho ni kuma media traditionnel. None kubera iki hama bagaca batwereka yuko 250 milliards plus de 250 milliards ariyo ama entreprise ariha ku mwaka ku kintu cha publicité. Omba milliard apana mille canke milliard. Nuvuga aya ni $1 excuse USD. Nuvuga yuko aha kuri aya mahera yose ari ugasanga twebwe no bakagira publicité turimo muri abantu badunza aya mafaranga ya baza kuraba ibintu by'abantu babipartager bagira iki. Facebook idanaza information kandi Facebook ni soko rinini gose. Rero nico gituma twebwe nkamenyesha group twaragerageje turagira ama recherche turashobora kuraba tuti mbega uno munsi publicité digital ikenewe mu Burundi no muri Afrika ni iyihe. D'abord mu Burundi no muri Afrika hariho ibintu byinshi by'ubu escroc. Hano ama escroquer bituma hama entreprise ya facilita ama transaction nka za PayPal n'izindi zarugaye version yo canke option yo kugira ama retrait ngaha muri Afrika. Nta muntu kugira ngo bikunde uca mu application menshi gose ugakonekta na banki yawe. Bisigura yuko abantu kugura en ligne canke gushobora kwizera ibintu byo ku ma réseaux sociaux d'abanyafrika cyane les moyens de paiement nizo zabaye ikibazo. Hanyuma ariko ama entreprise aguma rondera ni gute none yoshobora kugira publicité, ni gute yoshobora kugira distribution y'ibidarazo byabo bishikira bari abantu bishikira abantu bazi ko bamenye iyo information. Bataja gushira stock Gitega, bataja gushira stock nk'imakamba, bataja gushira stock nk'imuyinga, bataja gushira stock nk'icampuzo mucampuzo atabantu namwe bazi omo information kwico kintu. No munsi ku radio no munsi abantu bumviriza amaradi bashake habe ruguru ni bake rero canke ugasanga abantu bumviriza nabo bayumviriza ni baba mama ba ruguru baba papa babandi nyene bo kuturigara twa ruguru ugasanga abo bantu sibo ba client direct de ces entreprises. Les clients directs de ces entreprises ugasanga ni twebwe. Si twebwe none twisiga, si twebwe twambara, si twebwe tugira amasakoshi, si twebwe ibintu byose abajene n'abantu ba mbere bakonsoma. Rero nico gituma twebwe twiyumviye tuti ama entreprise tugerageje kuraba naho iyo top do publicité yagabanutse kw'isi ngaha mu Burundi turacakenye amasanka ashobora kuduha ibiharuro bya secteur par secteur. Mugabo duca tugenda tukayiraba tukagira étude par publicité journalier ku ma media yose. Naho nyene byaragabanutse ku rwego rutandukanye ku rwego ariko ni byagabanutse cyane kubera baracabona niho honyene hari moyen yo kugira publicité. Abagenda ama media abakunda iby'imiziki, abakunda iby'ibya sport, abakunda iby'iki bagaprofita bagira ama publicité. Natwe twarayigize dernièrement. Ni bande bumvise kwibugira publicité
demi finale ya Champions League ni bana abumvise menyesha gukiri kiravuga abo ntabantu ndabi enguriyum umwe wenyene niwe yashoboye kumviriza. Par contre nagenda babwiye ko twarayisha amahera menshi gusumba nayo ngira ngo kuba twadepanshije kugira ngo n'uyu mwanya n'umunsi ukundi twaratanze amahera menshi cyane. Tunara byumvise information umwe ariko twese tuguma twirukaye na jewe nahavuye ndabibona mu nyuma nisha twagize esheke kweli mugabo muri esheke niyo wigira rero twari rero ni gute rero twofasha mu entreprise ariko aguma bandanya akora muri ubwo buryo kugira ngo agire publicité ziri efficace. Naho rero twiyumviriye tuti kubera ko no munsi nagenda abwire iyindi moyen ama organisation nk'ama ONG ama entreprise manini mu gutanga message ahantu bicisha basigaye bicisha ama entreprise de télécommunication za Econet za Limited muramubibona muraronka ama message muga upfa kubona ko ari cyari Limited cyari mikari cyari utera wuga ntunasoma ni bande ahora basoma abantu bahora basoma nta gipfusa muri mwe umva upfa kubona gusa ni Econet ni Limited nta numwe asoma ariko uwo babaza ninde ataraba statut même si atoba yayishize nta numwe ataraba statut. Rero twe twariyumviriye comment pouvons-nous profiter ce moyen ou ce canal de diffusion pour que nous puissions aider les entreprises bashobora kugira aho ma publicité novuga ashobora gutuma bashika ku ma resultat bifuza. Naho rero twiyumviriye tuti hari ama réseaux sociaux menshi akoreshwa. Hari rero ama réseaux sociaux menshi akoreshwa. Ugiye kuraba ukagira ama étude ama réseaux sociaux akoreshwa ku rwego rwo hejuru muri Afrika na ama réseaux sociaux abiri. Ninde wibaza ko ari ni Facebook ku rwego rwo hejuru rwose hamwe na WhatsApp ku rwego rukurikira urwa mbere rwa Facebook. Instagram kizamu hacakurikira YouTube n'ibiharuro bikeyi cyane ama Instagram gatoyi hama TikTok hama Twitter nizo zitwa ko ziri Snapchat n'abantu bake cyane barodukeye. Rero ahantu rero abantu benshi bananirirwa ni hehe bagenda gusunika ibihome. Abantu benshi baraja kuri za Instagram kuri za YouTube kuri za hariya ntare twita ziriyo nta bakiriya bariyo benshi kubera yuko benshi ntibafise access ntibaharaba. Abantu benshi bafise access kuri Facebook na WhatsApp. Kera ndibuka twebwe mu munani ga 2008 nari mu kampe mu windi un réseau minimum 1000 jeunes bakoresha izo réseaux sociaux n'imiburi cyane zibiri qui utilise Facebook et WhatsApp. En commençant par 250 personnes. Et 250 personnes avec vision ya 1000, mugabo iyi 1000 nayo c'est le minimum que bien dushaka gukorana nayo. Kubera yuko uno munsi ama entreprise akeneye kugira publicité ni menshi. Uno munsi ama entreprise akeneye proposition de stratégie marketing, proposition de stratégie de publicité ni menshi. Rero il faut ko babona iyo proposition iri plus efficace. Nimba bishobora guca ku radio iminsi twabigize iminsi ine hama bikamenywa n'umuntu umwe mu bantu hafi amajana abiri bari ngaha ayo
yumvire bishoboye naho kuba publiye n'abantu 250 canke abantu 1000 vyoca bibonwa n'abantu bangahe plus de 2 millions canke plus de 2000 plus de 2000 rero naho twiyumviriye tuti twebwe turashaka gucrea rero iyo réseau y'abo bantu comme nous sommes une agence de marketing et communication comme nous sommes aussi spécialistes en marketing, nous voulons vraiment contribution dans la révolution de marketing au Burundi. Donc igihe twoshiraho abo bantu twarategekanije d'abord moyen de paiement yabo, twarategekanije suivi yabo kugira ngo ayo entreprise dushobore kuyafasha gushika ku resultat. Naho rero twariyumviriye tuti mbega entreprise uno munsi kugira publicité ijya publicité mubona ni 300 francs par seconde, ma media yose ahuja hose ni 300 mugabo publicité audio, sinon vidéo ni mu ma 800 à 1100 francs. Ndababwire mu abatari babizi ce nibagubaza ati mbega wowe menya uzoca babwira umuntu utwo oye nuvuga rero ngaho uharuye naho baca bagukarikirira mini abasanzwe bajya muhora mwumva bajua ibintu by'amapublicité baraguhanura yuko utoreza publicité cyangwa abahinga bo mu bya marketing tukakubwira yuko utoreza publicité minota 2 minutes sivyo 2 minutes ni 2 minutes ni 120 secondes, 120 secondes fois 300 ni 36 000. Oh, mwamumva yuko publicité gaciye ko rimwe gusa imbere y'amakuru 36 000 hajya bagiye. Hanyuma cukwiza bacoye bya diffusion zitatu ku munsi kumura twa makuru avuga gatatu ku munsi. Nukuvuga fois 3 fois égale 108 000. Nukuvuga hajya agize publicité tumenya ko 108 000 aragiye. Hama sawa imira agaca genda bigaca byumbi biza kumenya umuntu umwe wenyene. Bese ivyo mwibone ugira ngo si demonstration iberenga rero duca turiyumvira tuti ubwo ruwombo ama entreprise agira twebwe nk'abantu bakora ibijanye na marketing inovuga ko tutareka abagume barugira ifoko tubafasha kubikora tubikoresheje uburyo bwa marketing digital bwa publicité digital. Naho rero twaciye twiyumvira iyo departement ya publicité digital turayishiramwo hanyuma turiga uburyo twoyigira turiyumvira tuti tugomba rero guforma réseau de 250 personnes dushaka gushika kuri minimum 1000 personnes oui 1000 personnes hanyuma abo bantu 1000 nukuvuga tuzwa turi suko ku munsi umwe dushobora gufasha entreprise gushika ku resultat. Abo bantu rero turifuza yuko mwumvise yuko twabwiye twabonye yuko n'ijana ari rinini abo bantu twifuza yuko bagira publication mise de publication partage d'abord partage publication Facebook FTP hamwe na WhatsApp. Ama ibi bintu publication Facebook ni partage ya publication plus no gushira kuri story. Kuri WhatsApp ni statut. Aba bantu rero turifuza yuko aba bantu bari passion. Ariko rero twararavye turabona yuko byukuri aba bantu hariho abashira ko ama stat bagaca babloka abantu bikabona wewe wenyene bashatse kubibona. Barashitseho systeme yiki ya suivi nuvuga yuko abantu tuzoba dukorana babwirizwa kugira screenshot mu gatondo hari isaha tuzoshirako umuntu wese ahejeje gushiraho agira screenshot hama ku mugoroba hari isaha tuzoshiraho bukeye
kugira screenshot kandi y'abantu baravye ibintu vyawe bisanzwe batabiravye tuva muri system ahandi bareka kubiraba hazokwama hariho ukuntu mutanga raporo hanyuma turiko turaduga tubashikane nokuvuga ahari interesi gatoyi turiko turabandanya ahari interesa rero cane nukungene twebwe twariyumviriye muri kontra tuzonegosia n'ama entreprise muri kontra twariyumviriye tuti ifo yuko umuntu umwe pa publication nuvuga tuvuze publication ivyo bintu bitatu minimum story Facebook statut WhatsApp plus na partage Facebook bwa twebwe tuzokubita ko publication yacu kuri page hama namuce mwigira partage aba ibi bintu bitatu bariyumviriye tuti ni systeme shasha tugomba kuzana mu Burundi itari imenyerewe turiyumvira tuti tubanda d'abord tugire ese na equipe turi kumwe hanyuma tubonye bikunda twifuza kunegosia amahera ari hagati y'amajana 2 n'amajana 4 hanyuma ni amajana 2 ku mu petit client amajana 3 ku mu grand ku mu moyen hamwe n'amajana 4 ku mu grand vuga rero ngaha aya n'amahera abwirizwa kuronkwa na wewe namwe ugiye muza muri ko murakora igikorwa par publicité par uvuga imwe mwashize ukayishira ko ahantu hatatu kabuze uti jewe aha ndadikishije dose nuvuga hanyuma uvuga twaraharuye kandi n'ama-entreprise kuko ama-entreprise azoba interese ni menshi turisuri ko azoba menshi n'ama-organisation bakeneye kugira ama-campagne de sensibilisation bakeneye gutanga ama-message baba bakeneye kugira ama-publicité bamenye ko ibintu byo byashitse ngaho Bujumbura no mu gihugu hagati ni benshi twifuza rero yuko tutorenza statut zitanu 5 statut na publication zitanu par jour rero izi 5 taturimbira ati none ko tuzi hamwe umuntu yoronka 200 francs fois 30 jours ari 6000 hamwe umuntu yoronka 300 fois 30 jours ari 9000 hamwe umuntu yoronka 400 fois 30 jours ari 12000 none nkaya uyaronse dufate kuri market munda ko dufata reality abaronse 6000 ari publication ari partage ari statut bashize ko karo rushira kwitsita guhemba hari umuntu adoshira kugira ikibazo c'ama mega uwo muntu azafise ahantu akora akigiza ama mega yiwe yama akeneye kukwezi ukwezi aha rero ni gihe turashaka kuronka na zitatu ukwezi canke 4 canke 5 no kuvuga ni valeur iri hagati ya 6000 et 60000 par mois ntihagira abaca baraba byinshi kugira ushikire byinshi ni processus ubanza kwerekana ko bishoboye rero nashaka babahe amaliste mwe muri Yannick nibaza ko processus ndende nuvuga muri en général ndiko ndayirangiza abumva bija muri logique mwanya muca mubaza ibibazo batahura kandi bari passion kuko tuzobanza tugire ese nagenda babwira des opportunités bahamaliste biyandika les opportunités ngaha zihari nabahe nk'akantu kamwe mumenyereye nabonye abantu bakorera muri entertainment bari ngaha hama nabonye
n'uwo mujournaliste ariko aradufata amafoto nabonye n'abandi baje baca baragenda. Numvuga yuko hariho abastar canke abantu bama bifuza gukoresha imbuga nka za YouTube zande akavuga ati jewe nakreye chaîne ya YouTube none yabuze aba subscribers, yabuze aba followers, yabuze ama page, yabuze aba followers, yabuze ama views. Ngaha ai nitwashikana aba jeune 1000 umuntu azokreya chaîne ya YouTube ngo irari dakwije aba subscribers 1000 nini mais il va payer kubera muri facture tuzomuha hazoba harimo n'amamega y'uwo munsi yo kuja kuri YouTube. Kubera umva kuko twebwe ikintu twebwe duharanira twifuza gufasha ama entreprise n'aba entrepreneur n'aba hommes femmes d'affaires gushika ku ma resultat bifuza kugira ngo bashobore kuduza chiffre d'affaires yabo. Nimba rabo dwara mahera tuyakora ico gikorwa ifo ko bashika ku ma chiffre d'affaires yabo. Nico gituma nawe uyu muntu nimba duca tumufactura yuko abwirizwa kuriha n'amazwi y'abantu turiko turakoresha igihe cyose tuzoronka iyo marché yo kuduza you